Kuri ubu hari amakuru amaze kudushikira avuga ko hari abamaze gufatwa n'urwego rw'iperereza karibo bahora bashira rengewe mu Bunyoni telefone ndetse na carte SIM mw'ibohero rikuru rya Gitega. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bancu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no monesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi na makuru tuza kugaruka ku yarabana n'igisata ca politike kandi nanone tuze kugaruka kuri ca kibazo kiri hagati ya Alengeme Bunyoni ndetse na President Varisito Ndayishimiye. Bati telefone za Bunyoni zirabujije amahoro President Ndayishimiye. Kuva hatowe amatelefone abiri mu gashoka General Bunyoni mu mpera za nzero uyu mwaka wa 2024 hanyuma hagatorwa carte SIM mu mpera y'indwi iheze inzego ziperereza kuri ubu ntizorohewe. President Ndayishimiye azitegeka gutora abashira Bunyoni izo telefone na carte SIM mwipereza nabo bakavuvudikira abantu bato cyane. Ku ruhande rwa President Ndayishimiye benshi bariko baravuga ko hariho amadidane akomeye cyane kubijanye n'urubanza rwa Bunyoni. Amakuru adusumira muri uno mwanya avuga ko President Ndayishimiye yoba yaratumye imirwi itandukanye kumwigira ingingo zibereye mu rubanza rwimirije gusubira gutangura rwa Bunyoni. Icyatangaje President Ndayishimiye nuko muri iyo mirwi hariho noneho yamubwiye ko Bunyoni yorekurwa kugira ngo igihugu gisubire kuguma mu mwidegenzo ndetse no gukomeza gukora neza. Kuri ubu rero nkuko tubivuga nkuko nari natanguye mbibabwira hari bamwe mu bamaze gufatwa ko baba bashira Alengeme Bunyoni bimwe muri ibi bikoresho vy'itumatumako bamwe barapfunzwe. Ikindi kibazo gihari kandi nuko muri cercle de généraux vyabihangange mu bagenerali bikomeye cyane bamwe kuri ubu batakirya umunwa mu kuvuga ko President Ndayishimiye abamaramaza mu majambo avuga. Aba akaba ari bamwe mu bagenerali bakomeye cyane ndetse banafata ingingo zihambaye cyane muri CNDD-FDD bakaba banasigaye bemeza ko atabere gutwara igihugu ndetse akaba ari nabatanguye kubwira imiryango n'abagenzi ko bo kwitegurira ibihe bishobora kugorana mu minsi iri imbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi tuze kubigaruka ko mu buryo burambuye turaza kubageza ko urwikekwe President Varisito Ndayishimiye afise mu bakozi ibiperereza tuze kubabwira icuka kibi catanguye kuri rwa ruhande nyene rufasha umukuru w'igihugu mu kurondera ibi vyose biba vyafatiwe mu cyumba ca Bunyoni ndetse nabo babimushikiriza. Murano makuru turaza kubabwira amazina atangaje cyane ndetse benshi muraza kumva muguye mu gahundwe. Turaza kubabwira kandi ko Alengeme Bunyoni yoba muri za telefone zibiri za mbere yafatanywe iperereza ryasanzwe harimo carte SIM zibiri harimo iya Rumiteri ndetse na Econet. Izi zose zikaba zanditswe kuri umwe ku mwigeme akorera mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mwigeme akaba avuka mu ntara ya Ruyigi nabe bakaba barashitse bamujana kumupfungira mw'ibohero rikuru rya Gitega. Turaza kubabwira ivyifata ryiwe ndetse tuze no kubabwira umurwizarunga uyu mwigeme akorera. Burahe na dosiye ya Alengiyome Bunyoni. Benshi barategereje kumviriza ingene vyagenze kugira ngo uyu mwigeme afatwe ndetse n'ingene umukuru w'igihugu kuri ubu ariko arategeka inzego zipereza gukora ibishoboka vyose. Benshi bakanavuga ko kuri ubu urwego rwa mbere rutorohewe kuri dosiye ari urwego rw'iperereza. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure mubaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko nabitanguye mu funyafunyo kuva hatowe amatelefone abiri mu gashoka General Bunyoni mu mpera za nzero uyu mwaka wa 2024 hanyuma hagaturwa carte SIM mu mpera y'indwi iheze inzego ziperereza ntizorohewe. Umwigeme Annonciate niyo ngabiri wo mu Ruyigi arapfunzwa zira carte SIM zibiri za Bunyoni. Igihe batoye telefone zibiri za mbere iperereza ryasanze carte SIM zibiri carte SIM ya Rumiteri ndetse na carte SIM ya Econet zanditswe ku mwigeme Annonciate niyo ngabire. Uyu mwigeme akaba avuka mu ntara ya Ruyigi none apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Igihe afatwa Annonciate niyo ngabire yakorera umugwizatunga w'Igitega yitwa Ciza Bosco.
ariko uwo murwizatunga yaraje amaze amezi make yapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega nyene, yafashwe yagirizwa forode. Annonciate na Bosco bararengutse mu ndwi iheze muri chambre de conseil ya CNL na hinyuzwa i Bujumbura. Annonciate yisiguye agira ati: jewe nakorera Bosco ciza, nari njejwe isuku nkorera nkongera nkamudandariza. Igihe yarapfunzwe yarantumye ko ndamusanga ku ibohero, aca nsaba ko nomugurira carte SIM zibiri ku izina ryanje. Naravyemeye, nazirungikanye uwundi mukozi arazimushira mu ibohero, nta kindi nzi kuri izo carte SIM. Nimwe kandi uyu Annonciate Niyongabire we asaba kurenganurwa kubera ataho yari guhurira n'umuntu akomeye cyane nka Generale Bunyoni. Ciza Bosco yararahiye nawe ko ata carte SIM yigeze atuma Annonciate Niyongabire. Agataho umukozi yakorana na Annonciate yapfuye kumva ko afashwe, nawe yibuka ko ari we yatwaye carte SIM mu ibohero, aca arayanyaga. Kuva ejo hariko arasambishwa umunyororo batazira Mvungusi yagirizwa carte SIM nshasha iherutse gutorwa kwa Bunyoni. Carte SIM igira gatatu iherutse gutorwa mu gasho aho Bunyoni apfungiwe, nayo iriko yagirizwa umunyororo batazira Mvungusi. Uyu nawe yiriwe gusambishwa ejo haheze. Bivuga ko uyo munyororo yoba yayitumye mwishwa we, nawe yumvise ko carte SIM yafashwe aca arata aromoka. Ninde ashira Bunyoni telefone nizo carte SIM noneho ko tumaze kumenya ingene ibi vyose vyinjira mu ibohero? Ninde noneho yoba abimushikiza muri ca kibanza wewe apfungiwemwo? Iki nico kibazo gihanze President Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu aravye ingingo zose Bunyoni yafatiwe, ntiyumva ingene bigenda Bunyoni akaronka umushira telefone na carte SIM. Abanditswe ko carte SIM za Bunyoni bose barapfunzwe kandi barasambishwa. Ikibazo nyamukuru nico gutora washikanye ivyo vyuma kwa Bunyoni mu gihe imiryango itatu ijana aho apfungiwe ifise umwe wose amagufuri atatu, rimwe ryose rikagira umutegetsi aryugurura. Harimwo umukuru w'iperereza mu ntara, umukuru w'igipolisi Gitega ndetse n'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega. Umupfasoni wa Bunyoni n'umukobwa wiwe bo iyo bagiye kumuraba barasakwa bikomeye, bagakurwa n'uduhuzu nk'uko amasoko yacu abivuga. Nta kuntu na kumwe bomushira itelefoni. Ibintu vyifashe gutya kandi mu gihe imyidogo ari myinshi mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD. Kuri ubu hoho ibintu ntivyoroshe. Bamwe ntibakirya umunwa mu kuvuga ko President Ndayishimiye abamaramaza mu kuvuga amajambo, basigaye bemeza ko hatabere ngo gutwara igihugu. Ari n'abatanguye kandi kubwira imiryango yabo n'abagenzi ko bakwitegura ibihe bishobora kugorana mu misi iri imbere. Ku ruhande rwa President Varisto Ndayishimiye nabo bari kumwe kuri iki kibazo kirabana n'ifungwa ry'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni, hari amadidane akomeye cyane kubijanye n'urubanza rwa Bunyoni. Kimwe kandi mu bitera ubwoba umukuru w'igihugu amazwa dusumira President Ndayishimiye ngo yaratumye imirwi itandukanye kumwigira ingingo zibereye mu rubanza rwimirije gusubira gutangura rw'iki gihangange General Guillaume Bunyoni. Icyatangaje President Varisto Ndayishimiye nuko muri iyo mirwi yose yatumije ko hari abamubwiye ko ahubwo Guillaume Bunyoni yorekurwa. Bamwe bakavuga ko iki kibazo President Varisto Ndayishimiye atacitondeye neza gishobora kuba kuzomubana ikibazo gikomeye cyane, ndetse hamwe akazohava abura n'intebe y'ubutegetsi yari yicaye ko, kuko bivurwa nk'uko bivurwa n'abakurikiranira hafi ivya politike. Guillaume Bunyoni rero urubanza rwe rwimirije gusubirwamo, gusa President Varisto Ndayishimiye n'ubundi aracakomeza guhamagara abantu batandukanye ababaza ingene noneho uru rubanza rwozoba ku buryo ibizoja biruvamwo vyose bizoja bigaragaza ko Guillaume Bunyoni ahamwa n'ivyaha yagirizwa. Gusa kandi nanone bamwe mu bakurikiranira hafi vya politike bakabona ko ibintu bishobora kuzogorana cyane, ndetse n'uruhande rw'umukuru w'igihugu rukwahagirira ibibazo bikomeye cyane, kuko nawe nabo bari kumwe bashobora kuba bikuranira na General Bunyoni mu gihe we babona ko ico ariko arakorera abo bose bivuga yuko bavuga ijambo adashaka kumva ari ugupfungwa canke se kubavana mu mabanga.
ni mugihe kandi ano makuru yacu tuyabandanize ko ariko aravuga mu ntara ya Cibitoke abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi mugina baragabishwa ko bazofatirwa ibihano. Haraheze iminsi buramatari w'intara ya Cibitoke yakaba ari ntari herereye mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu yaragishije inama y'umutekano abajejwe intwaro muri komine Mugina. Harabaye ukutumvikana mu rudandazwa rwa magendo rukorwa mu Rwanda nabo muri iyo komine. Buramatari rero aragabisha ko azohana bikomeye abo arongoye. Muri iyo nama buramatari w'intara ya Cibitoke ntiyari umunwa mu kwagiriza abajejwe intwaro ko baba bafise uruhara mu rudandazwa rwo mu kinywabi n'u Rwanda ngo ntibishoboka gukora urudandazwa nabo hakurya hatabayemo uruhara rw'abajejwe intwaro ngaha. Umuntu wese abifisemwo uruhara n'umwansi w'u Burundi ntimuzi ivyo murimwo uzofata azohanwa vy'akarorero ndabagabishije niko Kareme Bizoza yashikirije. Indongozi zo mu ntwaro zozo zamenyesheje ko zitahari ku busa. Ntituraterwa ubwoba ko dushobora kwicwa n'abakora urwo rudandazwa rwa magendo barakomeye. Turasaba ahubwo kwashika no gusimbataza umutekano ngaha kandi nta bidandazwa bizosubira guhanwa biciye ku ruzi ruhwa rugabura Burundi n'u Rwanda ku ruhande rwa Cibitoke. Abatowe mu ntwaro ariko ntibadomye urutoki ko bakora urwo rudandazwa rwa magendo. Imbibe zo hasi hagati y'u Burundi n'u Rwanda zarugawe kuva ku igenekerezo ya 11/0 uwo mwaka. Ubutegetsi bwa Gitega bukaba bwagiriza Kigali guha indaro no gushigikira umugwi w'abagwanyi Red Tabara ngo wama uja gutera ibitero vyinshi ku butaka bw'u Burundi muri aya mezi 3 aheze. Ni mugihe kandi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ifatwa ryaho bita Rwindi. Intwazangabo 9 zo muri FARDC zahamagawe i Kinshasa kwisigura. Intwazangabo zitari munsi ya 10 zo mu gisirikare ca Kongo zaramagawe Kinshasa n'ibiro bikuru vy'intwarameto inyuma yaho M23 ifatiye ibirindiro bikuru vya Rwindi muri territoire ya Rushuru muri Nord Kivu mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Akaba ariko urongoye ibiro bikuru vy'intwarameto za Kongo General Christian Chiwewe Songesa niwe yabatumye ko izo ntwazangabo 8 abicishije mu butumwa bwa Telegram bwadushikiriye. Muri izo ntwazangabo zatumwe ko harimo General Major Chiko Chitambwe yaramaze umwanya muto cyane aganywe kuba umurongozi w'ibikorwa vya gisirikare ku ibarabara rya Rwindi na General de Brigade Arthur arongoye ikambi ya 32 ijejwe gutabara vyihuse. Abo bose rero batumwe ko Kinshasa kugira ngo bisigure kwifatwa rya Rwindi. Bivuye ku murwi w'amatohoza kwifata rya Rwindi mureke vyose muze kwisigura. Kinshasa niko vyanditswe mu ikete ribahamagara. Intahe nyinshi z'amashiramwe yigenga zerekana ko Rwindi yafashwe atantambara zibaye nyuma yo guhunga kw'igisirikare ca Kongo. Rwindi akaba ari igice gikomeye cyane kiri hagati muri parike ya Virunga niyo ifatanya no Kivu na Sud Kivu, ikaba iri hagati y'amabarabara Kiwanja Mabenga werekeza mu bumanuko. Nibarabara kandi rya Kibirizi Kikuku werekeza mu buraruko hamwe n'agace ka Vicumbi ku nkengera y'ikiyaga Edouard. Amasoko yacu yemeza ko intwazangabo za FARDC zoba zaragize uruhara mu ifatwa ry'igisagara kiri ku nkengera y'ikiyaga ca Vicumbi na Rwindi. Rimwe mu masoko yaho nyene ryemeza ko imbere yo gufata ico gisagara zone ya Rwindi yari mu ikirindiro catunganya ibikorwa vya gisirikare mu masheferi ya Bwito muri territoire ya Bwito muri territoire ya Rushuru gushika Imweso hamwe no mu bindi bice vyinshi bihegereye. Ni mugihe kandi muri ico gisagara nyene ibirindiro vya Monisco biracari muri ico gice ca territoire ya Rucuru gikikuje territoire ya Rubero werekeza muri Nord Kivu. Nubwo biruko kandi intwazangabo za Kongo zemeza ko vyose biriko birakorwa kugira ngo zisubire kwigarurira ico kirindiro. Ingabo za Kongo zirabandanya ibitero mu bice vya Vicumbi na Rwindi nubwo hari ibiriko biraba mu gice c'ubuseruko bw'igihugu. Tuzotsinda umwansi kandi tumutuze niko vyemezwa na Captain Anthony Mwarushayi umuvugizi w'ibikorwa vya gisirikare wa Sokora ya mbere. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toje cikanwa nadushikiriza usangize bagenzi bawe kandi no makuru aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngaba mu gihugu c'u Burundi hazembezwe igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure no Muhoza TV Imana iba hezagire.